cyo kumbure nawe yogira ijambo rimwe cyangwa birakivuzeko. Ndibaza nta vyishino kwishura kuri ico kuko yamaze kubisigura. Yes. Bishitse byogenda gute kuri wewe nkawe mudamu kuwe niwe kibazo umuryango wari umeze neza lakini urinjiye kuri umugabo agukunda canke umusore ugasanga wewe uraje ugasanga ibintu bice byononekara bivanye nawe kubera wewe kuri wewe nabo wovyifata mu gute wobigenza gute? Wokora iki? Okay. Kuri je uko nda kuri wewe vyumva kuvyumva numva maze gushika mu muryango ugasanga menga haciye haba ibibazo cyangwa se haciye haba ikibazo kubera winjiyemwo. Numva je nkanje nemera Imana cyane gusumba ikindi kintu kibaho. So nemera yuko ibintu byose kubizera Imana birahinduka. Kwihangana ndetse ukagerageza no kumvira umutware wawe mwumvikana mwebwe babiri. Bari abandi binyuma bazoza bakurikiye ukuntu mubanye kubera ko yebukebuke kubera ko ugeze mu rugo bakakwanka bo mu miryango y'umugabo. Okay. Urimo uramubwira Pabeni ngo relax. Am I looking relaxed? Yes. You're scared. Hey, how can I not be scared? Just relax, sit like you're talking to me. Okay, now it's good. Now it's good. Nenda gushite kukuguru. No, now. Pabeni dutangura munyemere twatangura sivyo? Okay, ladies and gentlemen, kanonge ndabashimire naho mutambona muri kamera ariko ku mazina y'abanyitwa Jay hama ndi kumwe n'umuryango nkunda beautiful couples uko mubabona kweri this is no fake uko mubabona muri kamera this is no fake real life nuko baba bameze to be honest nuko baba bameze niyo mpamvu nashimye kubaganiriza no munsi nabo babinyemereye this is happy uyu n'umunezero kuri twebwe rero iyi ni Intore Top TV ndabinginze Pabeni cyo kubabwira baza kugira subscribe kugira dutere imbere. Iyi ni Intore Top TV tuba twagendeye umuryango twamaranye igihe kirekire amateka yacu barayazi benshi ntibayazi ariko bano turi kumwe barabizi. Uno musere tukaba tugomba tubakire ku nshuro ya mbere. Reka manze mere hegabasha. Ndabaramukije mwese. Ego turabwakiriye muri mwese. Akajwi ni gatonya ariko byageze gute Pabeni? Ego natwe turabaramukije cyane mwese abayiko baradukurikirana kandi dushimire n'uduhaye akakanya ama nkuko yabivuze dusaye kugira ngo umuntu wese ashobore kugira subscribe ashobore kuronka akanya kuzo kwamakurikirana ibiyago biganiro bishobora dufasha twebwe n'imiryango yacu bagenzi n'abandi bari hirya no hino. Murakoze cyane. Tutarabandanya murashaka kutwibwira ko hari abantu benshi batabaza amazina. Turahera kwa King. Jewe ko batanzi nkuko bivuze nitwa Vianney abandi banyita Papa Benita ni Vianney Murengera Ntwari. Nkuko mubibona hari nabandi bazi ko ndi King kandi byo nivyukuri hanyuma rero nkabanicaranye na Queen ngaha nawe nyine aca babwira ngira ngo kubo bagomba kumumenya. Murakaze cyane. Nanje ku mazina y'abavyeyi banyise nishimira Imana Yvette. Hanyuma ku izina ry'umuhezagiro naho ni Mama Benita cyangwa se Queen V. Yes. Pabeni wamuhaye Queen V. Queen V. Nijyo wamuhaye. Iryo ni Queen V. Ariko tutarabana ku kiganiro kiwacu nyene inkuru nyankuru mumerewe neza. Nukwitura amahoro. Mwese turakomeye. Oya kunda babona mumerewe neza nta kibazo mufise. Tubona ibihe byiza by'Imana. Imana yatugira. Iyo umunsi wanyu wameze neza haba haciye mwiki kugira uwo munsi wanyu mere neza. Umunsi wacu kumera neza haba ari ibintu nka bikuru bibiri.
icambere nuko tuba twumva dufise amahoro twebwe twese hamwe kuko amahoro yacu kuvaho jewe ntakira umusore nawe akaba atakira umukobwa amahoro yacu agenda neza iyo hagati yacu twese twumva ko tuvyumva kumwe turota kumwe twarota tuja mu ijuru tukajana twarota dutembera ku isi tukajana twarota tugura indege tukajana ikindi ca kabiri nuko twumva mu kibano tuti n'abagenzi imiryango tuba turi amahoro kandi tukabandanya rero dutanga intererano yacu mu nshuti abagenzi nkuko nabaduterereye umwese agira icafasha mugenzi we mu buzima bwa misi yose abantu baza kumva bavuga ngo mama Beni papa Beni uwo Beni ninde ko batamuzi ko ntimwavuze ngo tumeze uku mwavuze amazina y'iwanyu ntimwatubwiye ati burya rero duhagaze uku abadukurikira inyuma y'iwacu bameze uku ibyo nibyo nkuko Queen V yabivuze araza kuvyishura ego iyo bidufasha yes kitse neza kutubaza ico kibazo kandi n'abadukurikiranye bo ciyumvira nero ko bitwa ba papa naka uwo Benita tuvuga twe turabavyeyi ego turabavyeyi twarahezagiye abana Imana yaraduhezagiye dufise abana indwi umengo mufisa abana yes dufise abana indwi Benita ni uwacu wa mbere ni umwana wacu wa mbere so abantu benshi batuzi ko iryo zina rya papa Beni mama Beni kubera Benita ni umwana wacu wa mbere murakoze cyane ni ibintu byiza kwere kubona yanga kapo jere ndabivuga ko ari yanga kapo ko banindwi tutaraja imbere kininjira nyene ku ntumbero yacu uno munsi twashatse kuvugana ku muryango muri rusangi ku muryango koko hari byinshi biguma bibandanya biba ugasanga umuryango ugasanga bimeze uko rero twipfuje kuno munsi twabaganiriza ku cyerekeye umuryango iyo tuvuze umuryango nka mutama wumviki umuryango murakoze kuri ico kibazo umuryango twumva umupapa umumama hamwe n'abana Imana yabahaye hariho umuryango w'abataba bararonka abo bana canke akaba ari umuryango w'abatazo kwigira babaronka aho rero bari umugabo umugore canke umugabo umugore n'abana ivyo nivyo dukunda kwita umuryango yego umuryango wa hafi wo munzu mbere yuko tuja rero mu kibano aho dusanga abavyeyi b'impande zose abavukana gutyo ariko umuryango muri rusange ugizwe n'abantu batatu umugabo umugore n'abana Imana bayabahaye nico nsiguro y'umuryango ico nico nsiguro y'umuryango sawa rero kugira umuryango witwa umuryango tubwira bigenda gute kugira umuryango witwa umuryango nari nabivuze haba hariho serugo serugo nawe n'umuntu novuga ko ari we wa mbere kubera igikorwa ciwe ni nk'umutegetsi n'umwami ico gikorwa ciwe rero nico kuganza bo mu rugo rwiwe hanyuma kandi akaba n'akarorero keza akaba umuryango wiwe ushobora kwitegereza hanyuma bakavuga ati papa ko ari ngaha canke umugabo wanje ko ari ngaha hariho inyungu twiyumvamwo turarinzwe nta gishobora kuduhungabanya ico ni cambere numva haba harimo n'umuvyeyi mu mama w'abana azi ibanga ry'ubuvyeyi urazi bakunda kuvuga yuko umuvyeyi avyuka kare akagenda kure kugira aronderera umuryango wiwe umuvyeyi yiyumvira ivyoteza imbere urugo rwiwe indero cane cane ukubaha umugabo kubana neza mu kibano muisanze umumama novuga ko ari gisanganya aza guhuza imiryango y'impande zose ni wa wundi ataza mu rugo umuryango wundi w'umugabo canke w'iwabo bagaca bacanamwo basanga ntibagihana n'amazi ahuza izo mpande zose ariko nta gucire mu ijambo hari igihe bishika ugasanga umugore araje ugasanga ku ruhande rw'umuhungu ntibamwifuza hanyuma ugasanga imiryango itanga kugera hamwe n'ibyo byo nariko ndasigura kwijanye n'umufasha canke umukenyezi mu rugo hanyuma rero warumbajije ati iyo bishitse umukenyezi akabaje
hanyuma imiryango ntibandanyije hamwe none biba byagenze gute cyangwa umuntu babyifatamo gute nibaza yuko ni kibazo kinini ariko ivyo bisaba ko umuntu acaraba impamvu iba yabitumye hari gihe kumbure biba bitewe n'impamvu runaka z'uwo muryango canke uwo mukobwa wiwe canke uwo mugeni yinjiye mu rugo hakaba hari ibintu bitagenze neza wibuke yuko navuze kare serugo n'umuntu afise igikorwa kinini mu muryango abanza kuba karorero rero haraho usanga umugabo atakoze igikorwa ciwe neza akaba ari imboregwa akaba ari umuntu akunda kuja hanze tubyita kurenga ibigo akaba ari umuntu ibikorwa akora bituma umuryango we uhungabana bakabura icizere aho rero duca turabana igiki cabiteye ari nigiye kumbure buba ari uburere indero impanuro aba yahawe n'abavyeyi bamurungitse wacu usanga muri byo byose kugira umuntu yishura ico kibazo cawe hari byinshi yobanza kuraba ariko nkuko nabivuze ndi kumwe nuwo nita umwamikazi hari aho kumbure nawe yomfasha kwicura ico kibazo bishika gute aho umuntu yokubaka mugabo umufasha wiwe yaza aho guhuza imiryango akabo kwicanishamo ugasanga imwe biranga ico naco kumbure nawe yogira ijambo rimwe canka birakivuzeko ndibaza nta vyishino kwishura kuri ico kuko yamaze kubisigura yes bishitse byogenda gute kuri wewe nkawe mudamu kuwe niwe kibazo umuryango wari umeze neza lakini urinjiye kuri umugabo agukunda canke umusore ugasanga wewe uraje ugasanga ibintu bice byononekara bivanye nawe kubera wewe kuri wewe nabo wovyifata mu gute wobigenza gute wokora iki okay kuri je uko nda kuri wewe byumva kuvyumva numva maze gushika mu muryango ugasanga menga haciye haba ibibazo cyangwa se haciye haba ikibazo kubera winjiyemwo numva je nkanje nemera Imana cyane gusumba ikindi kintu kibaho so nemera yuko ibintu byose kubizera Imana birahinduka kwihangana ndetse ukagerageza no kumvira umutware wawe mwumvikana mwebwe babiri bari abandi binyuma bazoza bakurikiye ukuntu mubanye kubera ko yebukebuke kubera kugeze mu rugo bakakwanka bo mu miryango y'umugabo nawe ugacubona ati baranyase none naje gukora iki ndibaza aho umuntu yoba yihuse kutangura kwiyumvira mbe naje gukora iki ugasambura mu ncamake kuri wewe mwumvikana n'umugabo wawe nta kibazo kuri jewe twumvikana n'umugabo wanje nukuri 100% numva noba ndamahoro pe noba ndamahoro kuko twobana neza n'umutware vyogeraho bikigisha babandi batwanse babandi babonye ko ndi kibazo mu muryango bobona ko ntari kibazo nabo bakagenda batwegera bukebuke nukuri je numva umenga nta kibazo cyo gusambura nta biracitse yabaye kuba umuntu mu muryango yogeramwo bakamwanga ahubwo ico no mubwira gusa umuntu vyogendera nkuko nuko yo kwitaho kuraba umugabo wanje mbega umugabo wanje arankunda kubera birashika ubwa mbere urukundo rero gishushe abagigushaka abavuga ati okay ivyo bavuga bo iby'imiryango umuryango wiwanje bavuga I don't care nta kimwe numva ariko uko imyaka igenda urukundo ntiruguma kwa kundi kuri yarevu none bishitse hakagira igihe wa mugabo wawe agatangura kuzarumviriza biwabo agatangura kuko ubwa mbere ntashobora kuguhakanira ntashobora kuvuga ati ngo reka ngo numvije umuryango wacu ngo ndagiye oya ntibikunda ariko uko imyaka igenda hari ibintu bigenda bihinduka bishitse bigahinduka asanga rero yisanze wa mugabo wawe yumviriza wa muryango wiwe ugasanga yaba umugabo yaba umugo yaba nuzenyi abi wabo w'umugabo ntibagushaka aho kigiye wobigenza gute nk'umugore je ndibaza naramaze kubaka ego imyaka iragenda ugasanga kuri bamwe ibintu birahindutse ariko ndibaza ku bantu bakundanye kweri batabeshanya ego harabo biba bakumviriza ugasanga umutwara ari karumviriza uruhande rw'umuryango wiwe ariko nibaza ko haba habayemwo kwibesha cyane kubera ko wewe uramukunda kandi
mu kumukunda kwawe hari ibyo warabiye ko wumva nawe umutima wawe wemezanya yani n'ubwenge n'umubiri byose wemezanya kabisa muremezanya n'ubwenge bwawe kuvuga ati uyu ni mwiza mu bandi bakobwa bose baba uracarufise rwarukundo wa mugabo nawe agukunda urabona wuna wunyura urabibona ko bigirimo biragabanuka icyo gihe wabifata mu gute urabibona exactly ko biragabanuka icyo gihe wabyifata mu gute urabibona reka duhe uyu mutama dufashe icyo kibazo gwena ndakugarukaho mama Benita wewe urabibona kuko ni wewe kuko birashika hari abadamu beshi mu misi ya mbere umugabo we atavuga ati nje ndagukunda nta kibazo mfise kandi abona abiwabo umuryango w'umuhungu batamushaka ariko ko imyaka iduga igenda akazo kwisanga kumbe wa mugabo nawe yarajoininze wa muryango wiwiwe yego kuri wewe rero umaze kubibona ko yamaze kujoininga icyo gihe byogenda gute mwaravyaye musabana wewe wobigenza gute ni kurande rw'umugobwa w'umugore je kubwanje naramaze kuvyara numva ko waramaze kwinjira mu rujya muryango tayari wamaze mwiyongereye ntukiri umwe muri benshi kandi kenshi abana baraba mama abana baraba mama wewe kwihangana kwawe kuzotuma bajya abana babaho neza gusumba kwihangana niko kuzugambere uzokwihangana ikizoba mu muryango kibe hanyuma ugumeze kwihangana ndibaza kwihangana nico kiza ubwa mbere kuri jewe kitaragugaruka Papa Beni wewe bishitse ubwa mbere waramukunda mama na karorero mama Benita ubwa mbere wavuga ati no ntibishoboka ko ndamuheba ariko ko imyaka igenda ukasanga ibintu birimo bihinduka ugasanga waramaze kujoininga ya team yiwanyu nk'umugabo ameze uko cange akaro nkawewe waravyoge ubona wokora iki kuri wewe urakoze cyane nagomba mbanze nsubira inyuma gato ku kiganiro mwako muragira ikintu gituma urukundo rushobora kuboneka ko gwagabanutse cyangwa ugasanga umwe muri abo babiri bari bakundanye urukundo ntirukiri kuri cyakigero gwariko nashaka mbanze ndakivuge ko gatoye amanda aza gushika kuri ico warumbajije nuko iyo abantu bakiri kumwe nkuko twebwe tumeze turi babiri tutararonka abana ivyumviro byose biba biri kuri uwo muntu nimba ari iby'umugabo biba biri ku mugore cyangwa iby'umugore biri ku mugabo ariko iyo mumaze kuronka umwana hariho igice ujya mwana yitabwaho iminota umugabo yari gufasha umugore cyangwa umugore yari gufasha umugabo bafasha umwana uko abana biyongera si urukundo ruba rwagabanutse ariko ruba rwasabikanijwe cyangwa rwasangijwe benshi iyo rero abantu batabirabye neza hari gusanga bibaza ngo urukundo rwagabanutse ariko ari kubera ibikorwa byagiye biriyongera icyo rero kikaba gituma no mu ngo z'abantu benshi zigenda ziragira ibibazo kandi iyo abantu batabirabye neza ugasanga birononye biranasambuye nk'icya kabiri kuri ico hari n'igihe abakenyezi bashobora gutwara inda bakubaka mugabo muri kujya gutwara inda haraba ibintu byinshi bihinduka mu mibiri yabo ibyo navyo iyo umuntu atavyumviriye ko umuntu agakurikira amajambo y'imiryango hari igihe asanga yononye rero ico novuga kumbura ico uko umuntu amera iyo yibungenze kumbure tuzoronka umwanya tukigarukeko mugabo nashaka kuvuga ko urukundo rushobora kuba rugenda ruragabanuka rugenda kumbure rutakimeze nkuko gwari bivanye n'impamvu zo kwitaho umuryango no kugenda tugabanya abo dufasha mu miryango yacu warumbaje ati rero urukundo rubaye nkaho ubona gwagabanutse umwe akegera imiryango yabo uwundi y'uwundi wewe nk'umugabo wokora iki nari nagomba mbanze mvuge yuko mu bisanzwe ukundanye n'umugore uwundi agakunda umugabo urukundo rutegezwa kubugwa babiri hanyuma kubera ko ikintu cyose ciza kiboneka habanje kububuruhe ikintu cyose ciza uragikorera rero igihe cyose umuntu abayeho hariho ibyo abavyeyi banje bakunda mugabo jewe atari byo nkunda hari ibyo abavyeyi b'umugore bawe bakunda watari byo ukunda igituma urukundo ruba rwagabanutse jewe nokora iki noca mbanza kuraba kwanza none jewe imigenderanire yanje n'abari abantu yo bisumba imigenderanire yanje n'umugore wanje kuko yo hamaze kuboneka kukundanye kwawe gusumba ugakunda bene wabo canke basaza bawe kurusha umugore wawe canke umugabo wawe ico gihe
wewe hari ikintu bukwiye gusubira gukora. Ni ukuvuga yuko ijambo ry'Imana kuri twebwe twizera ibyanditswe rivuga ngo iyo umuntu agiye kubaka asiga se na nyina akabana n'umugabo we canke n'umugore wiwe bose bagahinduka umubiri umwe. Urumva rero muri ico gihe jewe nuca mbanza kuraba ni hehe natakaje, kubera no kumva yuko uwo muntu aba yaratakaje hamwe. Icya kabiri hari igihe usanga bivuye ku ngeso zitandukanye zatumye nyamugabo aca agenda kwifatikanya n'umuryango wiwe, kuko kumbura abonye ko umugore hari ibintu byiza atari ko arakora. Mugabo icokosora ivyo nuko bari kuvugana, umugabo n'umugore bakayaga ikiganiro, nico gituma urugo rukomera. Kare wari wavuze ati abana dufise wumva kumenga ni benshi, ariko warabuka abona umenga bemeze uku. Mugabo ibanga ryavyo ni ikiganiro nico gikuru. Hanyuma umuntu akizera akizigira uwo babana, hama se na nyina abo bavukana bagira ico bagomba kubaza canke gufasha umugabo n'umugore bakamara umuntu umwe, hanyuma bakabafata nk'imiryango ariko ntibabafate nk'ababavugira ivyemezo vyose byo mu rugo. Icya kabiri nuko tugomba kwibutsa abadukurikira cyangwa abo turi kumwe yuko mu rugo hari ikintu cubaka. Icya mbere n'imbabazi, icya kabiri nuko ihangana nkuko yabivuze, icya gatatu nibanga. Nico ituma abantu bubatse inzu bashira ku inzugi. Amabanga y'inzu amenywa n'urugi, urugo rukuyeho amabanga arasohoka. Twagomba twibutse ko hari umuntu ashobora kubana n'umugabo cyane n'umugore akavuga ngo nzobwira mwene wacu ibyabaye mu nzi wanje wabayononye, ngo nzobwira papa abayononye, nzobwira mama abayononye, kubera bajya bose ubwira nabo barafise ibibazo byabo. Ariko wewe ubukwiye kwiyumvira ukurikiranye n'uwo mwashakanye tugomba kubaho gute. No banza nkahagarikira ngaho kuri ico kibazo. Sinzi nimba nashoboye kwishura uko oya ibintu uko uwishuye nkuko mabere yavuze ati genda byisho uko ndavyumva uko biri nawe wishuye uko vyumva uko biri. Oya bimeze neza, je ndimo ndabitahura nta ngorane. Yego sawa rero tugende. Twarimo turavuga kuvyerekeye iyo umugore batamwiyumvamo mu muryango w'umugabo. So iyo bishitse rero umugabo nawe batamwiyumvamo mu muryango w'umukobwa, arekira umukobwa akaguma hatiriza akavuga ati je nta kibazo mfise. Ivyo navyo mwo abameze uko ivyo navyo ari nka jewe mbanje kubyishura novuga yuko nosubira hamwe nari nahereye. Hari ikintu bita kwihangana, hanyuma hakaba n'ikintu bita ingeso nziza, atari z'amajambo ariko z'ibikogwa. Uko impamvu zituma umuryango umuta kwiyumvamo canke uwundi, hari aho biba bitewe n'amajambo bumvise, hari aho biba bitewe n'ukuntu bakwiyumvira. Ariko uko ubandanya ubumwizigirwa wewe ukabandanya ukora neza, ukabaha icubahiro cabo bakwiye, uko iminsi igenda iragenda bagenda babona yuko ataco bariko baragomba kubandanya bagirira amakenga kuko basanga utandukanye n'uwo biyumvira. Rero ico nuyumvira ca mbere gikuru novuga jewe, umuntu bwa mbere nukubandanya kuguma mu murongo wiwe neza, akagumana n'uwo bashakanye, atari fake. Iyo tuvuze fake nukugerageza umuntu kwerekana ico atari, ariko mu rugo rwabubakanye umuntu yagomba kuba icari, ico yerekana akaba ari icari. Hanyuma tukibuka yuko burya n'ivyanditswe biratubwira ngo kubaha Imana, Imana nayo iri mu ijuru.